turaguhereje kaze nshuti nawe mukunzi wa kino kiganiro c'amagara meza, twongera kandi tunakwifuriza kugira amagara meza. Mu kiganiro c'amagara meza cuno musi twaba twashimye kuyaga kubijanye n'ipapayi. Ni muri iyo ntumbero twashimye kugutumira umutumire wacu muri kino kiganiro, twagira tubanze tumureke abaramutse yongere kandi abidondora. Murakoze kutwakira no kuduha uyu mwanya w'iki kiganiro. Jewe nitwa Maître Alexis Harimenshi, nkaba ndi umurongozi w'ikigo c'ubuhinga n'ubushakashatsi mu by'ingabo ribereye amagara meza n'ubuvuzi kama Newfotech, arico Nutrition and Food Technology for Health, gisi cicaro mu gisagara hagati ca Bujumbura. Murakoze cyane, turongeye kandi kubereza kaze muri kino kiganiro. Tukaba twashimye rero kuyagira abanyagihugu kubijanye n'igiti gitanga ubuzima. Aho rero dushaka kuvuga ipapayi. Ipapayi rero abanyagihugu batari bake burya barakunda kuyihereza, mugabo hari ukuntu abatari bake bayihereza batazi akamaro k'ipapayi canke ibigize ipapayi, bimwe bakabifungura ibindi bakabita. Mugabo rero twagira tubarize aba banyagihugu burya ipapayi hari ikimaze koko. Ipapayi ni kimwe mu vyamwa abantu batazi, abandi nkuko muhije kubivuga bihereza mugabo batazi ibyo bariko barihereza. Arico gituma mbere usanga bamwe bayirya abandi ntibayirye, canke bahuye nayo ku isoko bakayitera akagere bakirenganira, canke bagira ngo barariye icamwa intete bagata, kandi ari umuti ukomeye ukinga ugahangana n'indwara nyinshi. Iki twavuze cyo n'amababi y'ipapayi benshi babona nk'ivyakatsi, nk'ibibabi nyene byo guta mwiyarara canke bagaturira bikuma bigacika umunyota. Rero muri kino kiganiro tugiye kwerekana ivyo abahinga n'abashakashatsi batandukanye bavuze ku ipapayi. Nk'akarorero dufatiye kuwitwa Christophe Colomb, uwo akaba ari umunyaburaya ari mu mboneza za mbere zavumbuye Amerika. We yemeza ngo ipapayi ngo ni ico yise fruit des anges, ngo ni camwa c'abamarayika, kiribwa n'abamarayika. Ashaka kwerekana ko ari camwa c'icubahiro. Hari n'abandi bahinga bacita ngo ni arbre de vie, nuvuga ni igiti c'ubugingo, mu yandi majambo gitanga ubuzima. N'ibindi n'ayandi matazirano menshi batazira ipapayi. Turavuga ibyiza by'icamwa ubwaco, hanyuma tuvuge ibyiza by'intete ziba mu camwa n'ibyiza by'amababi. Abantu baza gusanga ari camwa muti, no kuvuga fruit homede par excellence, no kuvuga icamwa muti c'igitangaza. Murakoze cyane. Ni muri iyo ntumbero twashimye yuko muca mugirwa ko nk'umugi w'igisahira nibikire bigize ico camwa canke bimaze iki. Mu vyigwa byakozwe n'abahinga vyerekana uburyo ingwara zigisirije ku isi n'uburyo bizokingwa, aribyo twita etude epidemiologique, vyerekana yuko ivyamwa hamwe n'imboga na cane cane ziribwa ari mbisi ari bimwe mu bintu twihereza iyo tuvyihereje ari byiza ku rugero rwiza kandi rukwiye, bidukingira amoko atandukanye y'ingwara za cancer, ingwara zifatira mu mutima, mu mitsi itembereza amaraso yo mu bwoko bw'ama artère hamwe no mu bwonko, ivyo twita maladie cerebro-cardiovasculaire mu mvugo y'ubuhinga, hamwe n'izindi ngwara ngendanwa zikomeye zigoye kuvura, ivyo twita maladie chronique. Icamwa rero c'ipapayi gihagarara mu kibanza c'iteka mu mugabane w'ivyamwa hamwe n'imboga bikingira imibiri yacu ingwara zikomeye. Icamwa iyo cyatewe neza mu murima kandi kigatabigwa neza umwavu kandi kikaronka uburyohe bukwiye, kirashobora kuba kinini gushika naho gipima ibiro 5 vy'uburemere. Niko ndavuga icamwa fruit vy'uburemere. Hama ivyo navyo bikaba bipakangiranye mu bintu vy'igitangaza. Bimwe mu ivyo bitangaza naho tutabidondagura byose, bike byo muri vyo ni nk'ibi bikurikira. Mu camwa c'ipapayi, sindiko navuga mu ntete canke mu mababi, kiya camwa turya, harimwo ibintu bita catechine. Ivyo bintu bita catechine biri mu mugwi w'ibintu twita les composés phénoliques antioxydants. Nuvuga ni ibintu bifise ubushobozi bwo gukomeza abasirikare bacu bagwanira umubiri, bigakinga ingwara ya cancer, mbere bikaturinda n'ingwara zifatira mu mitsi yacu itembereza amaraso yo mu bwoko bw'ama artère n'udusha mu twawo bita les artérioles, mu mutima hamwe no mu bwonko, arivyo twita les maladies cerebro-cardiovasculaires. Urumva icamwa rero c'ipapayi ni ikintu gikomeye cyane, cyane kubera ibyo bintu bita catechine. Hama kirimwo ibintu bita carotenoide, nukuvuga ni ibintu igitigu cacu kiba gifise ubushobozi bw'uko kibironse kica kibihinguramwo vitamine cyangwa insanganyangaburo A
aho ivyo navyo tukaba twovuga bimwe muri byo akaba ari nk'ivyo bita beta cryptoxanthine. Iyo nayo akaba ariyo mbere ituma ipapayi isa n'umuhondo canke igasa n'ibara ry'umucungwe. Ivyo navyo kandi bikaba bikora ibikorwa bikomeye kuko igiti kimaze kubihingwamwo vitamine A bica bidukingira ingwara z'amaso, ingwara za kanseri y'urukoba, ingwara za kanseri y'amahaha, kanseri y'igitigu, kanseri ya prostate ku bagabo, kanseri y'igitereko, hamwe n'iyo ku muryango w'igitereko nuvuga kanseri du col de l'utérus ku badame n'ibindi. Kandi muri ya makarotenoide ari mu ipapayi, kijya camwa c'ipapayi harimo ibintu bita lycopene. Iyo nayo ikaba isanzwe ikinga kanseri, nka kanseri y'igitigu na kanseri ya prostate ku bagabo n'ubundi bwoko bw'amakanseri. Tutibagiye yuko lycopene ituma n'urukoba ruremba, mbere ikadukingira n'ubushobozi bw'imishwarara y'izuba, rayonnement solaire, bwo hava budutera n'ingwara ya kanseri, cyane twari dutanga kuzana iminkanyari inyuma ku mubiri ku rukoba, iyo twita ride, harimo no gusazira imburagihe, gusaza hataragera, iyo twita senilite precoce kubera lycopene iri mu ipapayi. Hanyuma kandi icyamwa cy'ipapayi kirimo vitamine C, nayo ikaba ikomeza abasirikare barwanira umubiri na cyane cyane bakuru bo muri bo twita lymphocyte T4 bahingurirwa mu gahimba bita sternum kari nyuma y'igufa rifatanya amagufa y'imbavu, ariko bita thymus. Bica bituma ako gahimba gahingura abasirikare benshi, maze bigatuma umubiri uhangana n'ibitera ingwara, umuntu ntapfe kugwaragurika byoroshe, hypersensibilité aux infections. Kandi ipapayi irimo vitamine B5, ibyo twita acide pantotenique. Iyo nayo ikaba isanzwe ikingira urukoba rwacu kugira ngo rugume rurembye, umushatsi ntubenje, ntituzane imvi hataragera, n'ibindi bikorwa bikorwa na vitamine B5. Irimo acide folique cyangwa vitamine B9, no kuvuga le folate mu yandi majambo, bikinga ingwara y'inyonzo, nuvuga kindi gituna mu mugongo, mu sokoro w'uruti rw'umugongo. Iyo vitamine B9 irayikinga. Kandi iyo vitamine B9 mu bindi ikora ikabikingira n'umukenyezi yibungenze kugira ngo ntakorora inda, mbere bikarinda nuko ibihimba by'umubiri w'umwana ari mu nda vyiremarema nabi ngo avuke ari kimuga canke ari gihume kiremwe ukuntu abana badasanzwe baremwe mu bihimba byabo, ibyo twita malformation congénitale. Kandi mu cyangwa cy'ipapayi harimo insanganyangaburo cyangwa vitamine E, bayita vitamine anti-stérilité, anti-avortement, imbuto ku bagabo, spermatogenese, kandi gakinga yuko umugore akorora imbanyi, kuko umugore ayifise hamwe n'umukobwa, bituma haba ibyo tuta régulation hormonale, inkabura mubiri z'ikigore, n'ibyo bita la progesterone, n'ibyo bita les estrogènes, bica bibaho ku rugero rwiza, maze ntihagire isumbi yindi. Kuko nk'akarero nk'ibyo bita les estrogènes zibaye umurengera ugereranije na progesterone mu gihe umudame yibungenze, igitereko kica giseba nk'inkoni bira, hypercontraction utérine, ugasanga hajibise, mbere n'imbanyi igakoroka, avortement spontané cyangwa fausse couche. Hama kandi mu cyamwa cy'ipapayi harimo icyunyu potassium gisohora umunyu mu mubiri, no kuvuga ibyo twita sodium, kugira biturinde ingwara y'umutima irangwa n'ivumbuka karenze ry'umurindi w'amaraso, ariyo hypertension arterielle n'ibindi bikorwa bitangaje. Mu cyamwa cy'ipapayi kandi harimo ibintu bita papayine, ibyo twita enzyme protéolytique, ifasha mu kunoza imfungwa twihereje mu mushito no murarutoyi, digestion. Hama mbere na cyane indema mubiri, proteine, ibinure hamwe n'isukari. Ibyo bigatuma iyo wariye utaguma wuzuye inda, kuko iyo papayine ikora nka bromeline yo mu nanasi mu gutuma inda itaguma yuzuye ngo itutumbe, aho uriye ugasonza n'ingoga byoroshe. Hanyuma kandi papayine iratuma ikinga yuko igiti gucononekara, ibyo bita fibrose. Hanyuma ugasanga mbere ejo ushobora kumuzanira n'urusina, ibyo twita cirrhose du foie, cyangwa bikamuzanira cancer. Hama kandi mu cyamwa cy'ipapayi harimo n'ibintu bita chimopapayine, nabyo bifasha nyine nka ya papayine mu kunoza imfungurwa ziri mu mushito no murarutoya, maze bigatuma n'ibyo twariye byinjira byoroshe mu maraso yacu kugira ngo amagara yacu amererwe neza. Mu majambo make rero twavuga yuko ipapayi
biciye muri iyo vitamine A igiti gihingura muri ya makarotenoide ifasha amaso gukora neza, hama vitamine A na C bifatanye bigakomeza abasirikare bacu bagwanira umubiri kugira ngo umubiri uhangane n'ibitera ingwara, kandi bigatuma abakenyezi bibungenze abana babo batabibimuga canke ngo inda zikoroke vyoroshe hakore kubera ya vitamine E hamwe na ya vitamine B y'icenda n'ibindi vyiza twadondaguye canke tutadondaguye mu camwa c'ipapayi. Byari berereye ko abantu bama barihereza ipapayi yasoromwe yeze ku giti, kandi bishobotse igafatwa kenshi gashoboka, na cyane cyane mu gihe usanga mu Burundi abantu utamenye kurya ivyamwa n'uwubitsitaye ukamenga ivyamwa vyagenewe abana, uwo rero n'umuntu yakoze ibitangaza bikomeye. Ahandi tukibona yuko agaciro ari indya zo mu nkono zitetse. Hari ikigo ca leta ya Amerika kijeje kukinga no kugwanya ingwara ya kanseri muri Amerika, ibyo bita Institut National contre le Cancer muri leta zimwe za Amerika, gisaba yuko ku munsi mu masaha 28 umuntu agomba kwikingira ingwara ya kanseri yo kwihereza n'imiburiburi amoko ane y'ivyamwa bidasa ku munsi. Ariko twebwe ugasanga n'icamwa kimwe naco wihereje, kandi ibyo ntibibe ku bakene gusa, bikaba no ku bantu bari bafise uburyo n'amikoro yabyo kubera kubura ubumenyi n'inyigisho. Rero turahimiriza abantu nibafata ipapayi bayigire mu vyamwa vya mbere, ariko ijya yereye ku giti. Murakoze cyane, nagira mumfashe rero mwongere kandi mufashe n'abagenzanje bahora bafungura nabo nyene ipapayi. Biga iki camwa c'ipapayi nyene bagifungura gute? Mbajije icyo kibazo kubera ko uko dusanzwe tugifungura dufatiye ku byo muhereje kutubwira akamaro kavyo, zijya mbuto eka najya amababi eka n'ibindi. Uko dusanzwe tuyifungura turafata kijya camwa nyene c'ipapayi, hanyuma tukakironga, tugaca dufata imbugita tugagikata, hanyuma rero zijya mbuto tukazikuramwo tugata, hanyuma tugaca dufata iyo mbugita canke ikiyiko, hanyuma tugaca dususura neza ijya kushe iyinyuma, tugaca tubihereza iyo papayi. None mu by'ukuri murashobora kuturongora mukatubwira muti papayi mu by'ukuri bayihereza uko nuko? Ipapayi yiherezwa mu buryo bwinshi cyane, mugo navuga ubwohurirwa nuko n'abantu benshi kandi bidasaba kurinda guhingura. Uwo kenera ibindi bihanitse arashobora kudusanga hama tukamuha idonido, ariko ibyo abantu bohurirako ipapayi wayisoromye ni byiza kuyisoroma yamaze guhishira, apana kuyisoroma ari giturumbwe ngo kice gihishirira aho wakivunditse muhira canke mu isoko, kuko bijya ipapayi tugura bimaze kuyumbirana bimaze iminsi mu isoko, byerekana yuko baba babisoromye biteze bikaza kwerera ngaho. Ni byiza rero kuraba hajya ku nkondo ko inkondo ikiri nshasha n'inyuma itakabiranye, nivyo byerekana ngo bayisoromye vuba uwo munsi canke ejo hahise, none irahishiye, bisobanura ko yavuye ku giti ikomeye, ibyo twita maturité. Ni naho ibifise byangombwa twavuze, n'undi mukimba w'ibintu byinshi biri mu papayi tutarinze kudondagura kubera tuza kuvuga byinshi no ku ntete no ku mababi. Rero iyo papayi woyironga n'amazi yitwa ngo ni meza yo kwirobini canke kuri rusengo, hama kacu yinika mu mazi avuye kuzika rikarabira akamara nk'umunota umwe. Kuba dafise isaha kandi batazi kubiharura biroroshe cyane, urayinika mu mazi avuye kuzika rikarabira, dufate nk'ibikombe nka 3 by'amazi uhejeje kubiza, ugaharura 1 2 3 60 umunota ubuheze. Ico gihe ukaca uyikuramo, hanyuma rero ukaca uyisatura mw'ibisate nka 4, hanyuma umaze kuyisatura mw'ibisate 4 za ntete ukaca uzikuramo. Ntuzita rero kumwe mwari mubivuze, oya za ntete urazikuramo ukazishira ku ruhande, kuko nk'uko duhava tubibona mu mwanya izo ntete zozo ni igitangazo gikomeye cokinga amarushwa menshi abantu bagowe, na cyane cyane mu bihugu biri mu nzira y'abajambere nk'u Burundi. Hanyuma cyashamwa rero ushobora kuca ukirya uko nyene, ugakora bijya by'imbere bisosa biryoshe, kuko kijya kintu c'inyuma cyo kiranarura, hanyuma ugakora kijya gisosa cyangwa ukagihwatisha imbugita, hama kijya gisosa coroshe c'imbere gihishiye, akaba ari cyo rero uca wihereza imbere yo gufungura. Niho byiza imbere yo gufungura izindi fungwa zitetse tubanza ico cyamwe,
hanyuma iyo ni inzira imwe. Iyi ni inzira igira kabiri. Wamaze gusatura ya papayi ukayikuramwo za ntete, ushobora gufata ya mbugita yawe ugasatagura duto n'imbugita, mugabo udatanya ya gipande kikaguma gifatanye kugira ngo ucemo uturongorongo twinshi imbere mu ipapayi ukoresheje imbugita. Hama wagira nk'indimu ukaca ukanyiramwo akaji gakeya k'indimu nk'ikiyiko kimwe c'umutobe w'indimu, ukwiragiza hari imbere muri cya gipande cy'ipapayi cyose kugira ngo ya mutobe ucunyengetera nka ya papayi ko isatagaye duto. Akanoveri iyo papayi yari ifise hamwe n'urugero rwa vitamine C yari ifise bica byiyongera ku rugero rutangaje kuyo n'umuntu atarasanzwe yarya ipapayi ashobora kuca yirya, mbere rimwe na rimwe bikazomugora no kuyirya atagira indimu ukasigara yumva umengira bishe agenje nuko yayisanze ikanyiyemo indimu. Ico gihe rero ntimwibaze ngo izoce imera nk'ikeretura nk'irakira mu kanwa, oya ibiryoshe ku rugero rusanzwe ikagira n'akantu gasosa kariryoshe gusumba uko oyirya igaragara. Hanyuma iyo ni inzira, ni yindi nzira igira kabiri. Izindi nzira ya gatatu, turashaka kurya ipapayi mu buryo bw'umutobe. Erega nuko abantu batabizi, wifitiye nk'akamashini bita centrifugeuse, kuba bishoboye nk'aho Bujumbura utwo tumashini utugendeka kuba dukomeye buhoro buhoro tugugwa nk'amahera 120 y'amarundi. Umengo ni menshi, mugabo hari abantu ibyo ari nk'amahera 100 y'amarundi. Usanga ari amahera make, mugabo batazi ko bikenewe mu guhingura ibyamwa, mu guhingura imboga ngo tuzikuye mu mito bitaciye kuziko. Ukafata ya papayi yawe ukataguye udupande duto ugashira mwaka kuma bita centrifugeuse, kaca gakanya umutobe ukaje kwawo, hanyuma ibikamvugwa nabyo bikaja ukwabyo, hama kaca wihereza umutobe. Erega n'abakora potage ijya y'ama epinare, y'ama poireau, ibitunguru n'ibindi birayi ubwishaza butoto, urashobora gushiramwo ipapayi hanyuma ukabitekana, hanyuma ugeze kubisya muri passoire canke kubisya muri kakuma bita muri nex, bikaba byose bivanganye. Ya potage yawe ikigira kamoto keza n'akanovera k'igitangaza. Ipapayi rero yiherezwa nk'icamwa cyane, ikiherezwa nk'umutobe cyane, tukayikoresha muri potage no mu zindi nzira yiherezwamo. Nibaza ko ari uko no kwishura ico kibazo. Hanyuma tugarutse ku byo muri ko muratubwira mu bijanye n'imbuto, mu bijanye n'amababi, mugabo rero reka duhere kuri aya mababi. Mbega ayo mababi yoyo amaziki canke bayiheza gute nko mu mwanya mutoyi? Yego, amababi y'ipapayi arimo ibintu by'igitangaza nka vitamine A, vitamine B ambere, vitamine C na vitamine E, ivyunyu nka calcium, phosphore na fer. Mu jambo rimwe rero iyo vitamine A cyo kimwe na cacamwa bifasha mu kugira tugire acuité visuelle, ituma umugabane w'ijisho bita rétine udushoboza kubona kure, acuité visuelle, bikadukinga n'indwara z'uruhumyi twita aveuglement cyangwa cécité totale. Ikitavuze coco nuko bikomeza abasirikare bagwanira umubiri, bikongereza abasirikare bakuru twita lymphocyte T4, ari nabyo biza gutuma umubiri wacu uhingura ibyo twita les immunoglobuline cyangwa les anticorps, ari bigwanisho bidukingira indwara za kansere n'izindi ndwara zifatira mu mitsi, itembereza amaraso mu mutima hamwe no mu bwonko, maladie cardiovasculaire. Kandi vitamine B ya mbere nayo ituma twiyumvira neza, hama tugapanga imigambi, bikatuma tugira agatiro karuhura umubiri. Vitamine C hamwe na E bifitanyije na A bigakinga indwara ya kansere, kandi bikaturinda kupfa hataragera biciye mu gukenyuka, byo twita sénilité précoce, kuko vitamine A, C na E ari byo twita les antioxydants zituma turamba cyane. Hama phosphore na calcium na magnesium biri mu mababi y'ipapayi bituma amagufa n'igikankara cy'amagufa hamwe n'amenyo bikomera cyane, hama amenyo ntabungwe byoroshe. Hama fer nayo ituma umusokoro w'amagufa ibyo twita moelle osseuse uhingura ibintu bizoba amaraso, maze bikatukingira n'indwara yo kugira amaraso make ariyo twita anemie. Hama papayine nayo isanzwe iri mu mababi y'ipapayi, iyo nayo igatuma dukira ibikomere by'inyuma iyo twayihometse ku mababi y'ipapayi asekuye, cyane bikadukingira indwara z'uko bazamoko atandukanye harimo nk'izo bita eczema,
hanyuma kandi papayine ikanasohora inzoka zo mu nda, mbere ikanabangamira na amibe mu mubiri w'umuntu. Hanyuma mu mababi y'ipapayi kandi harimo ibintu bita carpayine bisohora inzoka zo mu nda, mbere bikagwanya n'ibintu byitwa imigera bakteri zitandukanye, tutibagiye n'umugera utera ibikomere byo mu mushishito no gusha mu mushishito wibera mu nyama z'umushishito mbere imyaka myinshi n'imyaka 10-15 kwa muganga. Iyo bagusuzumye bakawutora bawita Helicobacter pylori. Ipapayi rero iciye muri iyo carpayine irasangangura uwo mugera n'iyindi migera, mbere iyo carpayine ikaba ari ubushobozi bukomeye no mu gusangangura uduce ndemangingo twubatse ibibyimba bya cancer, selile maligne cyangwa selile cancereuse. Hama y'ipapayi kandi abahinga bayisanze mu ibintu bitangaje ku rwego ruteye ubwoba bita acetogenine, ku buryo isumba n'umutagafera. Hariho umuti w'ikizungu bavuza ingwara ya kanseri mu bihugu biteye imbere bita adriamycine. Acetogenine rero ziri mu mababi y'ipapayi basanze yuko zisumbye ubushobozi uwo muti adriamycine inshuro zirenga 1,000,000 mu gusangangura utubyimba twa kanseri mu mubiri w'umuntu, mugabo iyo itaragera ku rwego rwa nyuma. Hanyuma kandi ivyo ikabikora acetogenine zikabikora zidabangamiye icyo twita milieu environnant, no kuvuga ahantu hatagwaye kanseri mu mubiri wawe. Nuvuga rero acetogenine mu mayipapayi mu mubiri w'umuntu akora ibyo biyita destruction selective des cellules malignes, nuvuga isangangura aho hari kanseri gusa, mugaba handi hasigaye nta ngaruka mbi nimwe bizo gutera kiretse babyiheje ku rugero rutarigo. Mu ijambo rimwe rero twavuga ko amayipapayi afasha urukoba, umushatsi n'amaso gukora neza, agakinga ingwara zifatira mu mitsi itembereza amaraso yo mu bwoko bw'ama artère, mu mutima no mu bwonko, ibyo twita maladie cardiovasculaire, cerebro-cardiovasculaire. Aravura ingwara ya malaria, aravura ingwara bita fièvre typhoïde, hanyuma kandi akaba akinga n'izindi ngwara nyinshi tutadondaguye kubera kumbure n'umwanya utobidishoboza. Kino ni kiganiro amagara meza, ngumbure kwa dusamiye hagati tukaba turiko turayaga kubijanye no kwihereza ipapayi. Umutumire muri kino kiganiro ni Harimenshi Alex. Hanyuma rero tugarutse kuri izo nsiguro mpereje gushikiriza abariko baratwumviza, reka rero muce mutubwira ingene bihereza ayo mababi y'ipapayi. Amababi y'ipapayi bayategura mu buryo butandukanye bitewe n'ico uri kuravura canke uri kurakinga. Ushobora kuyategura mu buryo bw'icayi, nuvuga ibyo twita tizani. Ushobora kwanikira amababi y'ipapayi ahantu hadashika izuba, imishwarara y'izuba, hanyuma ayo mababi yamara kuma ukaca uyahinguramwo ifu, nuvuga sekura, aho basekura ibindi byose by'amababi agacika ifu. Iyo fu gahoro yikora mu icayi, nuvuga ibyo twita tizani. Ushobora gufata rero nk'ibiyiko bibiri by'amababi y'ipapayi, hama ugateka mu nusu y'ilitiro ry'amazi bipfundikiye byabira nk'iminota 5, ukaca umimina, hama ukaca unywa ico cayi. Kandi ico cayi ushobora no kukinywa uwakivanze n'ibindi bishobora gutuma mbere kinarushiriza kumota neza, nka thym, romarin, amacayicayi twita citronnelle, amababi y'amavoka, ushobora no kuvanga n'ibindi byayi vyiza, mugabo bya bindi bigize amababi y'ipapayi ukaba utabihomvye. Ariko icitonderwa guteka icayi naho bishobora gufasha abantu bagwaye kanseri ntiwo muti wa kanseri, kuko ibintu bita acetogenine ntibishongera mu mazi byoroshe kiretse byahinguwe mu buryo bwa laboratoire cyane mu buryo bwo gusekura ugakanya umutobe amababi ari mabisi. Ariko ibindi byo kuvura malaria, kuvura fièvre typhoïde n'izindi ngwara zikingwa canke zikavugwa n'amababi y'ipapayi ngo zivura ukuyemo ingwara ya kanseri, ho bisaba kuba byateguwe mu bundi buhinga atari ibyo byo guteka mu buryo bw'icayi. Iyo ni inzira ya mbere. Yindi nzira igira kabiri no gufata amababi y'ipapayi ukayaronga n'amazi yitwa ngo ni meza, ukaca uyinika mu mazi meza avuye kuziko yari karabira, byamaramwo umunota umwe ukaca ukunkumura ya mazi ukayakamura ukayakuramwo, ukaca ubishira nko mu isekuro ugasekura, itagira imashini zigezweho zishobora gukanya umutobe mu mababi. Hama ico gihe rero ukaca ukanya umutobe mwayo mababi wasekuye ameze nk'isombe zisekuye, hanyuma ukanywa nk'inusu y'akarahure, nk'inusu y'ikirahure, hanyuma mu gitondo inusu y'ikirahure, saa sita inusu y'ikirahure ku mugoroba. Ivyo mbere biravura ingwara ya malaria,
fièvre typhoide, biragabanya umuvuduko w'umurindi w'amaraso hypertension arterielle ku rwego rukomeye, mbere biragabanya n'indwara ya diabete, isukari yari yaraduze ikimanuka, kandi bigatuma n'amaso yawe yaratakibona neza agenda amererwa neza, arushiza kumererwa neza, n'ibindi tutavuze ku bijanye n'ayo mababi. Hanyuma inzira igira gatatu nuko ayo mababi ushobora gutegura ibyo bita les extraits secs. Nukuvuga ibyo ni ibintu bihingurirwa mu malaboratoire, haba hari amamashini yabigenewe aho ushobora gufata ya mababi yanikiwe ku zuba, hanyuma agaseko gagira ifu gacishwa mu mashini yabigenewe, hama mashini akaca akwega ibintu uba ukeneyemo, ari vitamine A, ari acetogenine n'ibindi, hanyuma ugategura ibyo bita les extraits secs, ukaciyafata mu buryo bw'ibinini. Nashashane nko ku ngwara zikazakaze gusumba izindi, ukeneye nka bya bintu bita acetogenine bihangana ku rwego ruhambaye n'indwara ya kanseri. Nuvuga byo babiteguye mu buryo bw'ibinini, nk'akara bya binini bimeze kujya kwa tiramusine bita capsule. Hanyuma aho ni uzi neza yuko ibyo ukeneyemo bita acetogenine biba biri concentré ku rugero rukwiye, kubyo bishobora guhangana na kanseri y'ibere, kanseri y'igitigu, kanseri y'amara n'ubundi bwoko bw'amakanseri. Ntitwasozera kino kiganiro cyacu tutavuze ku bijyanye n'imbuto canke zirya ntete z'ipapayi, kuko mu kanya murije kutubwira ibijyanye n'amababi. Mbega imbuto zoze ni gute? Imbuto z'ipapayi nazo ni ikintu cy'igitangaza abantu batari bakwiye kwigereza ko ngo bazite, kuko kuzita ni nkaho utayicamwa cyose uko cyakabaye. Rero imbuto z'ipapayi zirimo ibintu bita carpayine, abahinga bita alkaloid antihelminthic. Nuvuga ni ibintu bisohora inzoka zo munda, mbere bikaba ari umwansi adahetwa akomeye cyane wa amibe, kubera ibyo bintu bita carpayine. Irimwo ibintu bita chimopapayine, nayo isanzwe ibangamira inzoka zo munda mu gutuma zihendwa. Kandi imbuto z'ipapayi zimwe ibintu bita isothiocyanate, ivyo navyo kaba ari ubumara bukomeye buhangana n'indwara ya kanseri, na cyane cyane igihe imbuto z'ipapayi ziba zahinguwe zikavangwa n'ababi yahinguwe mu buryo bw'amalaboratoire, hamwe iyo isothiocyanate hamwe na acetogenine byoba biri concentré, nuvuga birimo ku rugero rushemeye rubereye, byoshobora kuba ibyizigiro bikomeye ku bantu bagwaye indwara ya kanseri. Nitworeka no kubamenyesha yuko izo thiocyanate zo mu ntete z'ipapayi iyo zateguwe ku rugero rukwiye, zishobora gutuma umugabo yihereje nk'intete 30 ku munsi, buri munsi intete 30 z'ipapayi, akavyihereza iminsi 90, no kuvuga amezi 3, acagira ibyo twita azoospermie, nuvuga amatenga twayiwe ntasubira guhingura imbuto z'ikigabo, spermatogenese. Acagira rero ahagarika ibyo gushobora kugira ubushobozi bwo gutuma umudame wiwe asama imbanyi, mugabo ivyo abikoze iminsi 90 aca agira ubwo bushobozi bwo kudatera imbanyi umudame wiwe amezi 5 gusa, no kuvuga iminsi 150. Inyuma ya atakindi akoze arasubira kandi akagira imbuto nkuko byari bisanzwe, hanyuma umudame wiwe akaba yoshobora gusama imbanyi. Ivyo rero birafasha ku bantu bagomba gutandukanya imvyaro, ariko kandi badashoboye kwiyonona. Intete z'ipapayi rero muri make naho zikora ibintu byinshi bitangaje, muri make novuga ivyo by'inzoka zo munda, amibe, no kugabanya imvyaro hamwe no guhangana n'indwara za kanseri, na cyane cyane mu buryo bwo gukinga indwara ya kanseri. Mbega baraheza bakabitegura gute, biraheza bikagenda gute? Murakoze. Intete z'ipapayi ukuntu bazitegura no kugukurikira kuratandukanye, biterwa n'ico umuntu ari kararondera, ariko muri rusange urashobora gufata nk'intete 20 ukazisekura zikanoga ari mbisi, hamahejije kuzisekura zikanoga ukacukanyiramo umutobe w'indimu 3, kashira mu gacupa kugagwa neza katabonerana, kabonerana naho gashira ahantu hadashikitara, bikamarana ijoro ryose, no kuvuga amasaha nka 12. Hama inyuma yayo masaha 12 woca ufata rero ugakanya, hanyuma za ntete z'ipapayi ukanywa umutobe wazo mu gitondo saa 6 no ku mugoroba. Uri kurakura za nzoka, uri kuragabanya imvyaro, uriko urinjiza ibintu bikinga indwara ya kanseri n'ibindi bikorwa bitandukanye. Hanyuma iyo ni inzira imwe. Iyindi nzira igira kabiri no gukora ibinini biciye mu buhinga bwa laboratoire,
bita capsule ni ukuvuga cyane ibindi binini by'amoko atandukanye byose biravamo mugabe ubwo n'ubuhinga burebure umunyagihugu atoca amenya ngo aca akora kuko tubanza kugira ibyo bita les extraits secs tukaba twazumije biciye mu kutazanikira ku zuba ziciye mu byuma byagenewe kuzanikira hanyuma zamara kuma tugakora ifu tukatuvanga n'ibintu twita les solvants hama tukadukuramo ibintu tuba dukeneye gukuramo tukatugira ibinini ico kinini umuntu akacihereza azi neza yuko ari karihereza dose canke urugero rusabwa kugira ngo bya bindi twababwira bita kapayine chimopapayine izo thiocyanate n'ibindi ube uri kuravyihereza biciye mu ntete rero muri make uko niko abantu bakwihereza intete ariko intete kandi ushobora no kugira gafu wazanikiye zikuma ugasekura ukayungurura aho gafu kakavanga n'ifu y'ubuyi cyangwa ukagavanga n'imfungurwa hanyuma ugashobora mbere no kuyirya mu bwo buryo utumvise na kuntu zibishe mu kanwa ivitazumvise ko zivanze n'ibindi byinshi hari ubundi buryo rero bwinshi zishobora guhingurwamo ariko muri make ubwo buryo butatu nibwo twabwira abanyagihugu ibisigaye umuntu twamwagurira abishatse muri rusange rero mu gusozera kino kiganiro cyacu mwebwe nk'umutumire muri kino kiganiro mwobwira iki abanyagihugu na cyane cyane mu kwihereza iki cyamwa cy'ipapayi muri make twabwira abanyagihugu ko icyamwa cy'ipapayi batakwiye kugifata nk'icyamwa cy'imburakimazi ahubwo ko bakwiye kugifata nka kimwe mu bitangaza Imana yaremye narijya abahinga bo bakizi neza bacita ngo ni igiti cy'ubugingo mvuga mu yandi majambo cy'ubuzima bafatiye ku byiza by'igitangaza kirimo hama kandi kabiri ngahimiza abanyagihugu mu gihugu cyose cy'u Burundi n'abandi batwumva bari hanze barakwiye kwijukira kurima icyamwa cy'ipapayi mu matongo yose kujya turima ivoka kujya turima imicungwe mandarine bitewe naho umuntu aherereye n'icyamwa cy'ipapayi naho kigakwiragizwa mu ndimiro zacu kandi kigatabirirwa ku buryo kiza ari igipapayi gifise byangombwa kinini hama mu masoko yo mu gihugu cyose cy'u Burundi tukaronka amababi y'ipapayi ifu y'amababi y'ipapayi ifu y'intete z'ipapayi hanyuma tukaronka ivyamwa tukidoradoza hakurya amavoka usanga ari mu masoko hafi nka yose ari mu gihugu cy'u Burundi mu bwo buryo tuzaba turiko turakinga inzara ingwara zifatiye ku mirire mikene le maladie carentielle mbere dukinga n'ingwara zikomakomeye ngendanwa harimo n'ingwara ya kanseri ingwara z'umutima zirangwa n'ivumu karenze ry'umurindi w'amaraso ingwara z'imitsi ingwara z'ubwonko ingwara z'uruhumyi inzoka zo mu nda canke ingwara y'igitigu irangwa no kuzura amazi mu nda ivyo twita cirrhose du foie kuko zijya ntete zirayihangana nayo ku rwego rukomeye n'izindi ngwara zikomeye ziterwa n'imirire mibi hamwe no kutamenya ego uretse yuko umunyagihugu aheza akayishora hanyuma agakuramo amafaranga nawe nyene akikenura na cyane mu gihe niki cyamwa cy'ipapayi naco nyene gisanzwe kizimvye mbega mwohimiriza iki umunyagihugu mu by'ukuri kugira ngo ushobore kwijukira kurima iki cyamwa cy'ipapayi uvuze ikintu gikomeye mu gisagara cya Bujumbura bahazi nkaho bita muri le grenier du marché ipapayi imwe ntoya imwe uvuga ntoya cyane n'amahera 1500 iyo yabaye nini hoho icamwa kimwe kigugwa 5000 mu gihe hirya no hino mu gihugu hari naho ipapayi naho umuntu woyimuhera ubusa atopfa yigutwariye akavuga ati ico camwa gipfuye ataco kimaze ndagitwara hehe kuko batari bazi ibyiza byacu sinkekeranye rero ko uhereye no munsi abantu bagiye kwijukira ipapayi nuko bagenda bijukira n'ibindi byose twagiye turabwira ibyiza byavyo batari bazi rero ico mpimiriza n'ubunini cyakindi ni kirimwe kandi ko bwinshi mbere abantu badusabe n'impanuro zijanye n'ukuntu worima neza ipapayi hanyuma zijya ntite ukura mu camwa ukamenya kuvangura ibigore n'ibigabo kuko upfuye gutera gutyo usanga mu murima wawe huzuye n'ibigabo byinshi bitama maze n'ubwo buryo ukabusa n'uhomvye kuko uzobironkamwa amababi gusa mugabe icamwa n'intete navyo twabonye ari gitangaza ukaba ubihomvye rero hamwe corimwa mu gihugu cose abanyagihugu tuzoba dufashije kugira ngo ingwara zifaritira ku mirire mibi mu mirire mikene zikingwe hanyuma abantu rero n'imifuko yabo ibomboke kuko abanyagihugu bazoba bamaze kumenya agaciro kazo bakazihanahana bakazirondera abo batazirimye
hanyuma cyangwa badafise aho bazirima ndetse n'umwanya wo kurima bakazigura abarimyi nabo bakaronka amahera. Burya hari ibifungwa byinshi dushira imbere ugasanga turiko turabirima bitazana n'amahera kandi atari n'ibifungwa bikinga inzara ku rwego rukomeye, maze mu ngo ugasanga amatongo yacu ari karapfurubi kandi hari ibintu byari kutumara inzara bikadukingira indwara, bikagwanya indwara, mbere bikagwanya n'ubukene. Ipapayi rero yoza mu biterwa bikwiye kugirwa inyambere mu gihugu cy'u Burundi kandi hafi nka hose mu gihugu zirahaba. Mwari kumwe na jewe Maître Alex Halimenshi, umurongozi w'ikigo Nifotech Burundi. Mushobora no kwironkera n'ibindi biganiro byinshi vy'akanovera mubicishije mu kuba mu mugwi wa Nifotech Ingaburikiza, umwe mu mirwi irenga 150 yigisha ubuhinga n'ubushakashatsi mu by'ubuvuzi kama. Mushobora kandi no kwironkera kandi mukizigamira ibiganiro vyacu bitandukanye byo mu buryo bwa mareresi hamwe na audio mubicishije mu gukurikira ico kiraro tumuhora wacu wa YouTube, kugira ngo mushobore kwironkera no kwama muzigama ibiganiro vyanyu ku murango no mwijoro mutarinze kubisaba. Mubicishije mu gufyonda ku muhora wa YouTube Nifotech Burundi, mubicishije mu gufyonda subscribe canke s'abone ku muhora wa YouTube Nifotech Burundi, hamwe no gufyonda kuri ako gakengeri mubona ngaho mu kuboko kw'iburyo, no guca mufyonda kandi kuri ako kajambo kanditse tute canke all bigategwa n'ururimi mukoresha, maze mw'ubwo buryo mukaba mwemeje yuko muzohora mumenyeshwa ibiganiro vyose bishasha tuba dushize ku muhora wa YouTube, kandi mukaba mushobora no kubisabikanya na bagenzi banyu kuri Facebook no kuri WhatsApp mufyonze kuri share canke partage y'ikiganiro cose kiba kibahimbaye. Hamwe naho mwaba mukeneye ico musiguza ku kiganiro cose muba muhejeje kumviriza, murashobora kudutelefona kuri telefone yacu na WhatsApp yacu ikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 79 666 439.